karibu turabaharamukije tubaha ikaze mu kiganiro natwe turashoboye mwama mukurikirana kuri iyi saha nyene mushikirizwa nanje Emeline Shemeza. Uyu musi rero tukaba turi kumwe mashiga na plaisir niwe ari gutuma amajwi abashikira neza. Uyu musi rero tukaba turi kumwe n'umutumire umuvyeyi asanzwe ari mwishira hamwe ry'aba vyeyi bafise abana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga, akaba ariwe agomba aganirane natwe aho aza kutubwira ingene abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bashoboye kubaho nk'abandi, kwibeshaho ndetse bakazoba nabo Burundi bw'ejo. Ndaguhaye ikaze muvyeyi niyo kindi Zayana muri radio ya Kaduta FM. Murakoze cyane. Murakomeye? Turaho turashima. Nizere yuko namwe mwatanguye kugwiza umwimbu nkuko umwaka wo kugwiza umwimbu watanguye. Yego cyane. Yego. No gukura amaboko mu mpunzi. Rero muvyeyi baravuga ngo abana bagendana ubumuga na cane bwo kutumva no kutavuga ko atakintu na kimwe bashoboye. Mbega wewe niko ubibona nk'umuvyeyi asanzwe afise umwana agendana ubwo bumuga? Nukuri sivyo namba. Abana bo kutumva no kutavuga uretse ko Imana yabimye iyo ngabirano yo kudasohora ijwi, mugabo bafise ubwenge nk'ubwo abandi bantu bose, bafise ukwiyumvira nk'uko abandi bantu bose. Abana bo batumva cyangwa ntibavuge barashoboye ibintu byose, bariga bagatera imbere, bakiteza imbere, ko turamaze kugira n'uburorero bwinshi, ariko mugabo bavyasaba baronke bafatwe mu mugongo kugira bashobore kubishikako. Iyo uriko uratubwira yuko abo bana bagendana ubwo bumuga bashoboye nk'abandi bana, ariko igikuru ari kubafata mu mugongo, mbega wo tubwira kugira ngo abariko baratwumviriza bashobe kubitahura neza, wewe uwo mwana wawe ukimuvyara byagenze gute? Mbega ubumuga bwamfashe akuze canke tubwire muri make, hanyuma utubwire ukuntu washoboye kumutahura nk'umuvyeyi ariko aratubwira ko bashoboye, igikuru ari kubafata mu mugongo. Murakoze. Ubwa mbere umwana wanje yavutse avukana ubwo bumuga, ariko murabizi abavyeyi benshi bibashikira batavyiteguriye. Ari naco gituma abavyeyi benshi bibagora gutahura, ugasanga bahisemwo nabi, bahisemwo kenshi umuvyeyi avyaye umwana kubona yuko ataca azovamwo, agahitamo kumugumiza muhira, agahitamo kutamwitwararika nk'abandi bana. Jewe naragerageje kureka kwanza kubitahura, bakambwira na karagi nkagenda kwa muganga. Naragerageje no kumutwara mu bihugu byinshi, namutwaye mu Rwanda, ndamutwara muri Kenya, ndarondera n'uburyo kugira ndamutware mu bihugu vya Burayi, ariko baza kumbwira muri Kenya ati naho uzomutwara i Buraya umwana yavukanye ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Twaragerageje turamwambika amapareye ngo aduze amajwi, mugabo ntivyakunze. Tumaze gutaha rero bakambwira uko naho no mutwara mu bihugu vya Burayi hari operation bomukorera, mbona umengo ni riske nini cyane. Imana yamumpaye uko kubera yabonye yuko ndamushoboye n'umwakira. Niho rero umwana naramwakiriye, ntangura kwigira inama ingene umwana wanje rero yovamwe ikintu. Natanguye kuja kumuronderera ishuri, hari ishuri ryitwa Efata. Dutangura duhurirayo n'abavyeyi turavugana duti nta kuntu umwana tuzomuha uburere bwiza, uburere bw'ikirundi, indero ndundi, indero runtu, umwana mutumvikana. Ubwa mbere twahitamwe ko naho batavuga barafise ururimi rwabo, ururimi rw'ibimenyetso. Twigira rero umutwe, twigira umugambi wo kurondera abantu bashobora kutwigisha urwo rurimi rw'ibimenyetso kugira abana bacu dushobore kuza turatahurana, kugira umwana aregwe nk'abandi bana bose. Ego, ivyo mwavyigiriye inama wewe n'umutware canke ni mwebwe mama w'umwana ku giti canje? Ni jewe mama w'umwana ku giti canje.
urazi yuko abapapa kenshi baba bafatiriwe ego mugabo uko twahora tugenda ku ishuri umwana baratubwira yuko yari umu externe umwana yataha tukamugirisha tukamwereka amasinye batiga ku ishuri umwana yasubira ku ishuri bakamwigisha ry'amasinye yo ku ishuri naho ku ishuri badutumye ko baratubwira ati umwana tubona vyiza yoza mu ndaro kubera iyo agarutse aza afise ayandi masinye yakuye muhira ataraya bizotuma umwana bimugora gutahura kubera mwe mufise ivyo mumwigisha na twebwe ku ishuri dufise ivyo tumwigisha niho rero nigiriye umugambi ndavuga ati nanje ntegerezwa kuja kwiga rujya rurimi kugira umwana wanje azobone yuko afise abamwitaho afise abamutahura ego mbere mutarashira umwana mu ishure communication yari imeze gute communication yari nk'ijya y'abandi bose iyo muhuye n'umuntu atavuga mwibarabara umuntu agerageza kurondera ingene muza gutahurana mugabo muba muri ko murabeshanya hari ivyo utahura hari ivyo udatahura ego madame turagushimiye umwana uramushize mu ishure aratangwe kumenya ajya langue des signes namwe bwe murayazi biroroshe communication mbega hagati y'abandi bana bavukana canke hagati ya papa wiwe ndetse na societe murimwo byagenze gute gushika ubu bamutahura gute ubwa mbere ho burya navuga yuko abantu bagendana ubumuga ubwo ari bwo bwose imana iciranforce ahandi abana abo bantu bagendana ubwo bumuga usanga bari très intelligent nimushobora kubura ukuntu na kumwe muhuza bene wabo yaragerageza nimba bibaye ngombwa akabandikira ko yaramaze kuja ku ishuri agafomatora urupapuro akagusaba telefone kugira ugerageze kumutahura mugabo rero nk'umwana mutoyi wewe bakurikirana acaza aramwigisha ugasanga ariko aragenda amenya akamenyetso kamwe kamwe kugira bazoze barumvikana ego juti muri ko muratwumviriza kini kiganiro natwe turashoboye aho madame Zayana ariko aratubwira ingene umwana wiwe yamureze ubu akaba ari mu ishure bega umwana wanyu yoba ageze mu rugero ngana gute afise imyaka 11 ni kuvuga yiga mu wakangahe yiga mu mwaka wa gatanu umwana rero arageze mu mwaka wa gatanu ubu turumva yuko ariko arakura kandi arageze mu bigero mbega uri kuraraba uwo mwana urabona afise kazoza urabona hari ico azomarira uburundi canke umuryango ego cyane ivyo ari byo byose turafise uburorero bwinshi turafise uburorero bwinshi arico gituma buri gihe n'amasaba abadutwara n'amasaba abafise amashirahamwe yuko botahura yuko aba bantu bagendana ubumuga bashoboye ndamaze kugendera ishirahamwe microfinance hera narasanzemo umuntu akora ari umusuhumiwe ivyo bikadutera intege yuko naho abana bacu bariko bariga ejo bazoronka ubuzi bataravye ngo uyubunya ntavuga cyo kimwe natwe nababwiye ko aba bantu imana iciranforce ahandi baca bagira ubwenge budasanzwe n'ukuri abana rero bacu bazokwiga kandi baziteza imbere mu mirimo yariyo yose barashoboye ego tukiringaho nyine watubwiye ko uri mu ishirahamwe ry'abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga kugira ngo mushobore kuja muri iryo shirahamwe mbega vyagenze gute nica he catumye muja muri iryo shirahamwe kugira twiyumvirire ishirahamwe ni ingorane twahora duhura nazo watwara umwana ku ishuri ukabona ko hariho umwana hariho umuvyeyi yamurungitse atakandambira muhaye atakayamuhaye ukabona yuko nyene umengo arimwe aramwikura ariko rero ugasanga n'abavyeyi amikoro ni make amashuri yo kwigisha mu Burundi abo bana aracari make ugasanga nk'umuntu avuye mu Kirundo aje guhiga ishuri Bujumbura cyangwa Igitega
hari n'abandi bana bakeneye ubwo buryo nyene bwo kuja ku ishuri niho twaciye tuja hamwe nk'abavyeyi bafise abana bagendana ubwo bumuga turabe yuko twishize hamwe dushobora kubwira abavyeyi bose mu Burundi bafise abo bana kubanyegurura bakaja ku ntebe y'ishuri kubanyegurura bakakora bakabaho bakagira ubuzima nk'ubundi bw'abandi bana bose abadashoboye tukagira ico tubafashije nimba ari ukubura ikaye nimba ari ukubura ikaramu nimba ari ukubura uniforme tukarondera uburyo buke buke twoba dufise abo bana tukabashikira ku ntebe y'ishuri ikindi naco twiyumviriye n'ubundi twasanze ibibazo twari twabonye twahuye navyo twiyumviririye abandi bavyeyi tuca twigira inama yuko twoza turabwiriza umuvyeyi uwo ari we wese sinshatse kuvuga umuvyeyi yavyaye umwana atavuga shatse kuvuga umurundi kazi wese ahari umurundi wese ahari yumve yuko wari umutwaro wiwe kumenya ibimenyetso kubera bavuga mu kirundi yuko umwana asumwe tuca twigira inama rero yuko twotangura kuza turigisha indimi z'ibimenyetso niwahura n'umwana mwibarabara umubaza ugiye he abavyeyi nibo bakurungitse nico twaciye naco nyene dutangura kwitaho turamaze kugerageza kugirisha iyo formation abatari bake ego ishirahamwe mbega mwaritanguye ryari mwebwe mwamushinzwe iki muri iryo shirahamwe ishirahamwe ntihenze ryo bari maze nk'imyaka 6 jewe nkaba ndicegera c'urongoye iryo shirahamwe ego ni ukuvuga yuko mwebwe muri mu bafondateur canke abafondatrice b'iryo shirahamwe ego iryo shirahamwe mbega kuba bariko ratwumviriza bo batorera hehe rikora hehe mu isanzwe twahora dukorera ku ishuri efata mugabo aho ryimukiye mu maramvya ubu unya twariko turarondera aho twoshira biho yego ishirahamwe ryanyu muvyeyi weje kutubwira ry'abana rifasha abana bagendana ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga mbega n'ivyahe bindi bikorwa mwoba mukora bituma iryo shirahamwe rishaka umwimbu ushaka kongerekana canke n'ivyahe bikorwa mwoba mumaze gukora kuva iryo shirahamwe ritanguye bigaragara ko vy'ukuri abana bagendana ubumuga banyu canke n'abandi hoba hari hico bamaze kwigeza ko kwera iryo shirahamwe mu bisanzwe navuze yuko amikoro aracari make twari tukiyungunganya ko ntituri na benshi nta mikoro sikirenga twari tuciyungunganya mu guhiga ibikoresho vy'abo bana turafise abana dukurikirana igitega kuri sesda turafise abana dukurikirana kuri efata kandi tukagerageza kubakurikirana kugira biteze imbere kwanza mu kugira ubumenyi n'ubumenyi nico kintu ca mbere niyo base y'ikintu cari co cose twifuza ko aba bana babanza kugira hanyuma twariko turarondera abagira neza bo dufasha ko hari abana bari bahejeje umwuga wo gushona kugira nabo tubafate mu mugongo nico kintu ubu turiko turiruka ko kugira turabe ko abo bana twobanonsa ama mashini kugira bashike ku ntego bari biyumviriye ego kugira ngo mushobore kuronka ubwo buryo bwo kugurira materiel abana bari ku mashure bega buva mu mifuko yanyu mwebwe abavyeyi canke n'ivyahe bikorwa mwoba mukora bituma mushobora kuronka ubwo buryo ego hari ubuva mu mifuko yacu mugabo hariho n'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga b'abarundi umwe cane aba mu Bwongereza nundi aba muri Etats-Unis dukunda gufashanya nibo kugeza ubu tugerageza gufashanya ishirahamwe ryitwa ohoha niryo ryama ridufasha
gushika ku byo natwe twifuza. Abariko barumviriza ikiganiro natwe turashoboye baba bafise abana bagendana ubumuga bakabifuza kuja mwishira hamwe ryanyu, tubwire mbega gitwa gute, president wayo yoba arinde kugira ngo umuntu yifuje kubagana asha kubatora, narijya mwatubwiye ko aho mukorera hahindutse. Yitwa metode y'ikirundi ntagibagiye. Yitwa metode. Twebwe imiryango iruguruye twama tugerageza gucisha ku binyamakuru n'ubundi. Abavyeyi bonyene dushaka bafise abo bana n'umuvyeyi wari we wese twifuza yuko twofatanya uru rugendo mu kurera iyi kazoza yacu, uru ruvyaro rwacu aribo bazoba kazoza ejo y'u Burundi. Ego ishirahamwe gitwa gute? Yitwa APS Burundi. APS Burundi. Turagushimiye cyane, ariko hari ikibazo dushaka kubabaza, mbega nka mwebwe abavyeyi musanzwe mwarabyaye cyangwa mwaribarutse abana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga, murabona imbogamizi ari izahe zituma abana banyu batogera kw'iterambere rirama ryo kugwiza umwimbo nk'abandi bana? Mbega izo mbogamizi murabona zo kugwaho gute kugira ngo nabo bashobore kwiyumva ko bashoboye canke nabo ivyo bifuza gushika ko bakigereko? Imbogamizi ya mbere ni kibano. Ni kibano no kumva ko ibintu abantu bari barashize mu mutwe ko abantu bagendana ubumuga ari abo gusabiriza, ari abo gufasha, tubanza kugikura mu mutwe. Ego. Ica kabiri ni ukubona yuko kubereka ko bobo barashoboye, mugabo kubereka ko babatahura ko nabo bashoboye. Ko nk'ubu ugasanga nk'umwana arahejeje universite kubera ari umusumiwe, ahantu hose adepoje bakabona yuko dosiye yiwe badategerezwa kuyikorako. Nuko kwanza mu kibano, mu bantu bose novuga rusange, mu barundi kazi bose babaje inyuma, babatera intege, babatahura, bumve yuko bashoboye kandi barashoboye. Abavyeyi bakunda kuvyara abana bagendana ubumuga bwaba ubwo kutumva no kutavuga canke n'ubundi, uwo babwira iyahe impanuro? Impanuro nuko no babwira ati bavyeyi mufise abana bafise ubwo bumuga ubwo ari bwo bwose, ni mubanyegurure, mubahe ivyo abandi bana bose bafise, mubashoboze ivyo abandi bana bose mwabashoboje. Ahubwo twategerezwa kurenzako, kubera bategerezwa kuba bafise, tubakurikirana cyane, tukabashira ko inguvu zacu nyinshi, kubera tubereke uko tubashigikiye by'ukuri. Nari nshaka abavyeyi bose bafise ivyo bibazo abana babatware ku mashuri, abana babigisha imyuga, nimba hari abakuze ko hari habo usanga bamaze gukura, barashoboye kushona, barashoboye gukora amamodoka, barashoboye ubuzi bwose abandi bashoboye, babanyegurure, babatware mu mirimo iyo ari yo yose ko bazoyishobora. Turi mu misi ya journée internationale des langues des signes, niki wobwira abariko baratwumviriza abari bo bose kugira ngo communication y'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga ishobore gutera imbere canke yubahirizwe? Urabonaho ko guki wobabwira iki? Ubwa mbere hoho ndateye akamo leta mvyeyi, leta nkozi, nukuri igishoboka ndabizi barabikora, ariko twari twifuza yuko langue des signes ija mu mihingo iyo ari yo yose, ije kwa muganga, ije mu mashuri, kubera nk'abana b'abaragi iyo bahejeje fondamentale baca babatwara mu mashuri y'abavuga. Nta kuntu rero naho yoba ari umwe azi langue des signes yo kwigisha bijya vyigwa vyose. Kwa muganga kugira uvura umuntu nukubanza kumutahura, nukubanza kumva ingwara agwaye. Twashaka nimba
abadokiteri bamenye langue des signes ko aba bantu bariko baragwira bariko baraba benshi bibaye ngombwa bagirirwa akarusha ahubwo akarusha kahe ko kumva yuko ko iyo uhuye n'aba bantu bagendana ubumuga akabona yuko umwumva umutahuwe ubwo nyene aca yumva yuko ahuye n'umuvyeyi ahuye n'umuntu bategerezwa kuyaga kandi nitwobaha indero ndundi mu mwanya tutaravugana nabo. Ego. Urakoze cyane tugushimire sinzi ko ufise akajambo kanyuma hama tukarangiza ikiganiro. Akajambo kanyuma nagomba shimire abama badufashije hariho abantu bama badutera inkunga kenshi n'umushinga ntahe wanje arimwo yamagerageza kudufasha iyo dufise ibikorwa vyari vyo vyose akumva yuko ibikorwa abavyeyi atari we wenyene ategerezwa kuraba umwana wiwe n'abandi ategerezwa kubaraba. Hari abantu bama badufata mu mugongo turafise nka ubaka national group iramaze kudufasha ikaduha ibintu abakobwa bakenera buri kwezi murabizi. Turashimiye hariho na station mugira neza nabo nyene bama badufata mu mugongo bamenye yuko ivyo badukorera tubishima tudata n'ukuri twashaka abavyeyi wari we wese yumva yuko akwiriye kudufata mu mugongo kugira aba bana bige bagira uburere bwiza bumve ko bafise abavyeyi babitaho babakunda bazodufate mu mugongo. Murakoze. Tugushimire muvyeyi twizere yuko niwe twongera kugutumira uzogaruka. Yego cyane. Turagushimiye ikiganiro yari natwe turashoboye kirangiriye hano. Ndashimiriye plaisir yari mu mashiga, ndashimiye umutumire twari kumwe n'abaduteza amatwi mwese turabashimiye mubande yimwumviriza ijwi ryo kugwiza umwimbuje mnini shemiza ndabasezeye. Bye bye. Kazoza FM, be your own boss.